Mugire ibihe vyiza n'umunsi wa Mungu mwiza. Reka amakuru yacu tuhere mu gihugu ca Espagne kukimenyesha amakuru AS kitubwira kiti nta gwitwazo kibwira Zidane aho rero Real Madrid ifise guhangana na Levante uyu munsi igihe cy'isaha 10 z'umutaga ku masaha yino iwacu kivuga ati nta gwitwazo uyu munsi. Akaba rero Real Madrid yaragize n'ikibazo nyuma yo gutakaza Dani Carvajal, ikaba yanavunikishije Alvaro Odriozola, ikaba yatamukinya akina ku ruhande rw'iburyo ifise ahaza gucagura muri Mendy na Lucas Vazquez na Nacho washobora kuwahengekera kubera bose abo yarafise bose bagize ikibazo c'imvune. AS ivuga ati nta gwitwazo, kinagaruka rero kw'iyinkuru kivuga ati Ansu Fati contre Navas uyu munsi igihe cy'isaha 3:30 z'ijoro kigaruka rero ku rukino ruza guhuza FC Barcelona na Sevilla, kivuga ati Ansu Fati za kubahanganye na Jesus Navas. Kinagaruka kuri urukino rwa rero ruhuje Atletico Madrid na Villarreal rwarangiye ubusa ku bundi. Atletico Madrid imari inkino zibiri zikurikirana idatsinda igitsindo zose zinganya ubusa mu bundi. Urukino rw'ejo hoho bakaba barinze barurangiza ta shot na rimwe rija mu izamu bateye. Uyu mugore wa Luis Suarez ubona kutorohewe. Kinagaruka kw'iyi nkuru ya Perezida wa Rio yaratangaje avuga ko Hussein Awali atahana zoja. Murazi ko bimaze iminsi ivuga ko na Real Madrid yinjiye mu rugambo rwo kumusinyisha. Kinagaruka rero kw'iyo nkuru kinatubwira n'iyi nkuru y'urukino rwa Real Madrid y'abayigeme izakina na FC Barcelona. Ikimenyesha amakuru marke nico kiyishiramwo neza kivuga kiti Clasico shasha iravutse. Kigaruka rero kuri urukino uza guhuza Real Madrid y'abigeme na FC Barcelona y'abigeme. Uru akaba ari urukino rwa mbere umugwi w'abigeme wa Real Madrid ugiye gukina kuva ubayeho. Real Madrid y'abigeme ntiyahora ibaho, yatangwe kubaho mu mwaka. Urukino rero rwayo rwa mbere ikaza kurukina na FC Barcelona y'abigeme uyu munsi igihe cy'isaha 7:30 kitubwira yuko Real Madrid y'abigeme yamaze kuvuka. Mu gihe kimenyesha amakuru sport cyagarutse ku rukino uyu munsi FC Barcelona izabukina n'umugwi wa Sevilla igihe cy'isaha 3 kivuga kiti iyi niyo test y'abashampion tinimba nyene muri garagaza ko mushobora kuba abashampion. Ati iyi niyo test uyu munsi igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Test ya mbere ni kuri Sevilla, banza muyikureko muyidomine nkuko mwadominye yindi migwi heruka, hanyuma tubona yuko test ya mbere muyitsinze. Naco kigaruka rero ku iyi nkuru ya Clasico ya mbere mu mateka, Clasico y'abigeme ya mbere iza kuba mu mateka umupira w'amaguru. Ko kinagaruka rero ku iyi nkuru ya Koeman ahayagiza Philippe Coutinho avuga ati numukapo kabisa, agarutse yahindutse. Tukiri nyine kuri FC Barcelona mukamenya uko hari inkuru imiravugwa ko Dembele ni yava muri FC Barcelona no Man.Utd azoba yemerewe gusinya. Isoko ry'igura n'igurisha rizorangira ku munsi w'ejo. Perezida wa Rio ku munsi w'ejo waheze yamenyesheje yuko haba Hussein Awali haba Man.Utd atanimwe azogenda. Gusa hakaba hari inkuru ivuga yuko Dembele aramutse agiye Man.Utd ashobora kusinya muri FC Barcelona. Kinagaruka rero ku iyi nkuru y'ukuntu Eric Garcia ku munsi w'ejo atakinya urukino rwa Manchester City yemerakina na Leeds kubera yuko nyene afise intumbero yo gusubira muri FC Barcelona. Ibiganiro biracabandanya ngo hakaba hari mwitandukaniro y'imiliyoni 5 gusa z'amayero, akaba arizo zimwe zirabatandukanya bamaze kuzumvikana bizoca bicamwo. Ari nako kandi Leo Messi umugwa amaze gutsinda ibitsindo vyinshi mu mateka yiwo mugwa bangamira, akaba ari mugwa FC Sevilla amaze gutsinda ibitsindo 37 mu nkino 39 bamaze guhura mu makompetisiyo yose, akaba amaze gutsinda ibitsindo 29 mu nkino 27 muri La Liga. Akaba ari uyu munsi yitezwe ko aza gukora ibintu bitari bike mu rukino baza guhura igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Bimenyesha amakuru vyo mu Bwongereza vyagarutse kuri Ole Gunnar Solskjaer binagaruka kuri Lampard abajijwe ivyerekeye Callum Hudson-Odoi arimo arifuzwa na Bayern Munich. Yavuze ati fise intumbero yo kumugumana. Bikaba rero bivuga yuko Chelsea yaseye usabwa Bayern Munich wo gutira Odoi gushiramo uburyo bwo kumugura imiliyoni 70 z'amapaundi. Chelsea ikaba rero
yase ubwo busabe kinavuga rero kinavuga kuri Ole kivuga ati passion killer kiro rero kuri Ole afise ubwoba bw'uko virus yishe umukino yishe iyi football ari nyine kimenyesha makuru cagiye kiragaruka ko kinagaruka kuri interview ya Klopp avuga ati twacafise inzara imbere rero yuko batana mu mitwe uyu munsi na Aston Villa igihe cy'isaha 3:30 mu rukino rwa Premier League kimenyesha makuru The Telegraph cyo kigaruka kuri iyi nkuru ati byari biguye kuronka inota rimwe kigaruka ku rukino rero rwa Manchester City hamwe na Leeds rwagiye kurangira ari igitego kimwe ku kindi. Manchester City nayo ikaba yamaze urukino rwa kabiri taronka intsinzi kinagaruka rero kuri iyi nkuru yavuzwe cyane mu masaha ya 2:30 z'ijoro yuko Edison Cavani agiye gusinya muri Manchester United bamaze kumvikana imyaka 2 bakaba rero Cavani aza kuja mu gihugu cy'Ubwongereza uyu munsi mu gisagara ca Manchester gukora ibipimo vy'abaganga vyose bikarangira aja wiwe akaba yasuje Manchester United ku muri miliyoni 10 kuko yari n'umu free agent akaba rero Cavani tugiye kumubona muri Manchester United akaba azoshagaruka muri Paris Saint-Germain tariki 20 z'ukwezi kw'icumi muri Champions League nyuma rero kuhava akaba agiye kuhagaruka kimenyesha makuru Chonga nyine mu Bwongereza kitubwira kiti Rodrigo yongera ko rumuti akaba rero cyagarutse ku rukino Manchester City yararinganije na Leeds igitsindo kimwe ku kindi ari nako kandi kigaruka ku inkuru ya Cavani kivuga ati Man.Utd yasaze ati ni gute umukinyi w'imyaka 33 bagiye kumuhemba ibihumbi 210 by'amapaundi ku ndwi ati tuvanye mw'amataxi Menyesha makuru kabisa vyo mu Bwongereza bikaba bitarimo biratahura iyo nkuru ari nako Daily Star tubwira iti Cavani negaruka nyine ku iyo nkuru kivuga ati ibihumbi 200 kundi wa kinagaruka rero ku iyi nkuru ya Jamie Vardy inyuma yaho rero Cesare mu guserekera igihugu w'Ubwongereza atashobora kwemera niyahamagagwa muri Elo ya 2020 ashobora kwemera kuyikina. Vardy yarasezeye mu gusekera igihugu w'Ubwongereza ariko abandanya yigaragaza aba top scorer mu Bwongereza bavuga ati Vardy ashobora kwemera guhamagagwa menyesha makuru bitandukanye vyagiye biragaruka kwiyi nkuru ya Leeds ikinacho kigaruka no kwiyi nkuru ya James Rodriguez. Everton bandanya kwigenza neza aho yatsinze urukino rwa kane isetso atanarumwe iratsindwa. James Rodriguez yongera kwigaragaza atsinda ibitsindo 2 ni pass mu gitsindo. James Rodriguez kabisa akamaze kugira uruhare mu bitego vyinshi isezo muri Everton mu nkino zine kuruta ubwo yagize muri Real Madrid mu mwaka uheze mu nkino zirenga 18. Kimenyesha makuru cyo mu Bufaransa l'équipe cyo cagiye kiragaruka kwiyi nkuru y'urukino zo guhuza Marseille na Lyon uyu munsi akaba ari nkuru cagarutse kivuga ati ewana urukino za kuba rukaze rushushe kinagaruka rero kwiyi nkuru ya Cavani agiye kuba umuhuji agiye gusinya muri Manchester United. Muna ko ari izo nkuru cagiye kiragaruka ko uyu munsi ari nako kandi mu makuru ya transfer Arsenal ishobora kwimukira kuri Jorginho wa Chelsea nyuma yaho babonye yuko batazoronka Hussein Awali kuko Espagne ivuga anako kandi Ryan Sesenyo wa Tottenham ashobora kuja muri Hoffenheim kunizanyo mu gihe Newcastle, West Ham, Crystal Palace bose batangaye kwifuza Theo Walcott kunizanyo bavane muri Everton mu gihe Manchester City ishobora kwivanga kuri Man.Utd ikabatanga gusinyisha Alex Telles nyungaro ku ruhande rw'ibibamfu wa Porto anako kandi Chelsea yasubusa miliyoni 70 paundi bwo gusinyisha Conham Hudson Odoi buvuye muri Bayern Munich anako Chelsea umukinyi wa hagati y'arakina muri Monaco nkirizanyo Bakayoko agiye gusinya muri Napoli nyine nkinizanyo anako Barcelona nyine yatanze ubusaga miliyoni 13 z'amapaundi nibuma machantanatu vyamaye paundi gusinyisha Eric Garcia myugiro wa Manchester City nyuma yaho atanakinishijwe mu rukino rw'ejo bakinye na Leeds anako Paris Saint-Germain ngiye kongereza busabye yari yatanze muri Tottenham kuri Dele ari bukankwa ikaba rigiye ku Bwongereza yabiye ko mu ronka kunizanyo ari nako Sport ivuga ko Man.Utd izohangana na Liverpool mu gusinyisha Ousmane Dembele
wa FC Barcelona ari nako hasemira iri tayari gusinyisha Antonio Rudiger myuguriro wa Chelsea, ari nako Juventus ngo yari mu mipango yo gusinyisha Moise Kean kongera kumugarukana, ariko hari inkuru isohotse ubunyene ivuga yuko Moise Kean yamaze kumvikana na Paris Saint-Germain. Imenyesha amakuru vyinshi byo mu France yamaze kubikonfirma, ari nako kandi amakuru arimo aravugwa ni menshi. Man.Utd yatanze ubusaga miliyoni 3,600 ku gasore ka kiri gato k'imyaka 16 kitwa Willy Kabwawala ko muri social, mu gihe Man.Utd kigiye gusinyisha umukinyi wa hagati wa Espanyol Marc Roca, akaba ari yavuye muri Espanyol ku miliyoni 13,500 vy'amapaundi, mu gihe Paris Saint-Germain yatangiye kumvikana na Ajax ku mukinyi wa hagati Lisandro Martinez umunya Argentine. Guys, mugire ibihe vyiza.